aba bagabo mubona abakenyezi imisore n'abigeme bahurikiye mu mugwi wo kubuhinga ngurukana bumenyi WhatsApp bakaba bise ngo bene Samuragwa baramutse bagendera ikigo kireza imfuvyi cibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi umusamariya w'imbabazi bakaba bitwaje agakemanyi kagizwe n'imfungurwa hamwe n'ibinyobwa vy'abana bari muri iryo rerero. Urongoye uyo mugwi avuga ko bifuje gushira mu ngiro iragi ry'umuhisi President Pierre Nkurunziza yahamagarira abarundi gukundana no gushigikirana, akifuza mbere ko igikorwa nk'ico cobandanya no mu yindi misi. Umutima umuvyeyi wacu tugwa dusigaranye twese tuzogumane twongere tubigishe abazodukomokako, ndetse tugasaba n'aba barezi bari ngaha bigisha abana gukundana cyane kurya soko yadukunda, tugume twese dukundana, ndetse nubwo twaje turi ku ruhu hazogeraho haza umwe ugiti ciwe cyo kuraba aba bana, uwuzohaca wese azorabe aba bana. Musanzwe muzi ko aba bana batunze ibintu byinshi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iryo rerero barashima umutima nabo nyine bakifuza ko abo bagira neza bo kuyumvira no ku bandi bakeneye gushigikirwa kuko ivyo bikorwa ngo bitoroshe. Twaragize ikibabagwe n'umubabaro wo kwiyumvira bizogenda gute nyuma yo kubura umuvyeyi wacu Soko yahora yitwararika aba bana akarazwa ishinga nuko aba bana babaho bambara bagafungura bakafungwa, ariko nubwo atagihari biduteye intege cyane ko inyuma yiwe hari abandi bababaye iki gikorwa bashyigikiye n'umuryango wiwe. Rero izina ry'umuvyeyi mama wacu mama Buntu ni ukuri ndabashimiye cyane. Uyu mutima mwatweretse uzohagararire ngaho, aba bana bakeneye ibintu byinshi cyane, harimwo abiga, harimwo abafite indwara bisaba ko tuvuza ku mafaranga menshi cyane, hariho barakenera gufungura, barakenera kunywa amata, barakenera kwambara, bakenera ibintu byinshi cyane. Ikigo umusamariya w'imbabazi cibuye muri komine Mwumba yo mu ntara ya Ngozi kikaba kireze uyu munsi abana barenga 70.